yakora ibwami. Hanyuma ngo hariho umuntu yitwa Hanani yamugendeye ngo yari mwene wabo. Yesu nashimye. Nawe urafise bene wanyu? Bariho? Yesu nashimye. Hanyuma rero ngo yari kumwe n'abandi bantu. Abo bantu rero ngo baca baramugendera. Sinzi ko bamusanze ku mugwa Ishushani, ariko bari bamuzaniye inkuru nka zimwe bahora bakuzanira. Yesu nashimye. Yesu nashimye. Hanyuma Nehemiya arabyumviriza baramubwira bati amasigarira y'abiwacu abatatwawe ari nyagano bari n'amarushwa n'ibiteterwa, kandi amarembo y'i Yerusalemu yarahiye. Haraje umuriro, sinzi ingena vyagenze, mugabo uruzitiro rwarahiye. Yesu adutabare. Yesu agire adutabare. Uyu rero Nehemiya ngo aca yicara ngaho agirani ararira, acamara iminsi agize iki? Yisonzesheje atabuze ivyarya, ibwami nta gikenyeyo, yarafise ivyo afungura, kandi n'akazi yaragafise, ariko ngo aca aricara. Yesu adutabare. Yesu adutabare. Shaka rero negeranye ibi bintu byose kuko ndabisoma ariho turi, kandi hari utazanya amatwi, hari umuntu atumva, hari umuntu ambaye amatwi. Yesu adutabare. Bariya n'inyuma muranyumva? Yesu abahezagire. Abahezagire cyane. Hanyuma rero uyu mugabo yitwa Nehemiya yumvise inkuru. Mwebwe muramwumva inkuru none? Ego basi tureke ibya bene wacu, basi inkuru z'abantu bene data basi, sibyo? Uko turi mu rusengero reka twivugire iby'iwacu, sibyo? Iby'iwacu apana bimwe byo muhira bijya twabiretse, apana bamwe muvukana, mugabo hariho bene data bari ngaha. Yesu abahezagire. Aya majambo rero shaka kukubwira ngo ko Nehemiya aya makuru murabona ingena yayakoreye, sibyo? Amakuru we uhora wumva, uhora uyakoze iki? Mvuze gute? Amakuru uhora wumva. Mbe uhora uyumva? Murafise amaradiyo mbere? Murayumviriza? Hariho iradiyo yahora ituryohera yitwa Erepeya, sibyo? Hariho umugore twakunda. Muramuzi? Mugabo muri ino minsi ndababaye kubera twaramutwaye akazi, ariko wewe yarabihemberwa, sibyo? Twaramutwaye akazi, twebwe ntitubikora nk'uko Nehemiya yakoze. We ni kubikora, ubikora nk'uku, uca wicara ukarira, uca usenga, ntacyo. Yesu abahezagire. Nibaza ko tugikundanye ntaza kuva ngaha twanganye. Yesu abahezagire. Amen. Ujya mugore izina ryiwe rero hariho abatamuzi, nibaza n'abana mu minsi irenganye yaragezweho. Jewe niwe twumviriza gusa. Umukenyezi yitwa Kiramvu muramuzi? Abo mu minsi irenganye. Yesu adutabare.